Bakunzi b'urubuga bavuga Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko nababwiye ko tugiye kwiga ururimi rw'igiswahili, no turabandanya tugeze ku cigwa ca kane. Nagomba imbere yuko tubandanya ku cigwa ndabibutse igihe cyose mwuguruye urubuga canke mugiye kuri YouTube, mwibuke gushirako sabone hanyuma na j'aime na partage hamwe no gusangiza abandi kugira ngo benshi bamenye ururimi rw'igiswahili ari benshi. Rero ubu turabandanya ko tuzocisha ku biganiro bitandukanye, kandi ibiganiro bishobora gufasha umwe wese ku giti ciwe. Rero reka tubandanye iki cigwa ca kane, icigwa cerekeye kuja gusuma canke kubaza ibiciro byo gusuma. Ibiciro rero by'ibintu, ni ukuvuga tugomba dutangure ibijumbu. Ni ukuvuga ibijumbu bisanzwe, ibijumbu bisosa, arivyo bijumbu nyine tuvuga ibijumbu. Ni ukuvuga urashobora bavyita viazi utamu. Ni ukuvuga n'ibijumbu bisosa, ibyo bijumbu bisanzwe, viazi utamu. Hanyuma turabandanya ibiraya canke se ibihaya, ni ukuvuga bavyita viazi kiviringo canke viazi ulaya, niko bavyita. Hanyuma umuceri ni mucere. Hanyuma turabandanya igitoki bacita ndizi. Hanyuma amateke bayita mahore. Hanyuma ubwishaza babwita njegere canke manjegere. Hanyuma turabandanya umwumbati canke imyumbati ni muhogo canke mihogo iyo ari myinshi. Muhogo n'umwumbati, mihogo aba ari myinshi. Umurara canke se isombe bayita mu Giswahili babita kisamvu. Hanyuma indagara bazita indagara zumye bazita dagaa kavu, izi mbisi bazita dagaa mbichi canke dagaa bichi, niko bazita. Isukari ni sukari nyene, sukari hapana sukari, ni sukari. Hanyuma inyama nazo bazita nyama. Hanyuma intore bazita nyanyamushuma. Hanyuma tomate zisanzwe bazita nyanya. Hanyuma turabandanya irengarenga bazita rengarenga. Hanyuma hariho rengarenga pori n'irengarenga zisanzwe. Rengarenga pori ni za zindi zimeza. Hanyuma hariho igitoki bacita ndizi mu Giswahili. Hanyuma ivyema bavyita karanga. Hanyuma ibitumbura bita vitumbua. Ibirato bavyita kiato canke viato. Kamambiri bazita mapapa. Ibirato byose byo gucomeka bavyita mapapa. Iradiyo ni radio. Hanyuma inzu bayita nyumba. Imodoka bayita gari. Ikinga bayita besker. Nuko hanyuma ngomba tubandanye mu nkurikirane, tubaze rero ibiciro by'ibi bintu. ni ukuvuga ubajije umuntu
ushiraho izina canke niburiza utarizi, ucumubaza uti viazi utamu ni bei gani? Viazi utamu ni bei gani? Viazi utamu ni bei gani? Narababwiye Kiswahili sanifu na Kiswahili cha kawaida. Ni ukuvuga ngo igiswahili cyiza bakoresha Tanzania n'igiswahili gisanzwe. Ni ukuvuga igiswahili gisanzwe ubaza bei gani, ariko igiswahili gikoreshwa Tanzania yo Kiswahili sanifu bavuga ngo bei gani. Viazi utamu ni bei gani? Hanyuma ariko kandi nitwibagire cya cigwa twatanguriye ko ari umuntu usanzwe utamenyereye, uteza kubanza kumuramutsa akuruta, uramubwira uti shikamo mama, nimba ari umutamakazi cyangwa mutama canke akuza kuruta, tumaze kumubwira shikamo mama canke natoa jambo. Hivi viazi utamu ni bei gani? Viazi utamu ni bei gani? Ahora muramukije uti yambo, hanyuma ukacumubaza uti ibi bijumbu nangahe? Kwa kundi nyene ubanza kumuramutsa natoa jambo. Viazi Ulaya canke viazi kiviringo ni bei gani? Mcheri ni bei gani? Kuvuga ngo ibiraya nangahe, hanyuma mucheri ni bei gani? Mucheri nangahe? Ndizi ni bei gani? Ibitoki nangahe? Amateke nangahe? Mahore ni bei gani? N'amateke mahore ni bei gani? Amateke nangahe? Njegere ni bei gani? Ubwishaza nangahe? Mihogo ni bei gani? Imyumbati nangahe? Kisamvu ni bei gani? Isombe nangahe? Dagaa ni bei gani? Indagara nangahe? Sukari ni bei gani? Isukari nangahe? Nyanya mshuma ni bei gani? Intore nangahe? Nyanya ni bei gani? Tomate nangahe? Rengarenga ni bei gani? Irengarenga nangahe? Ndizi ni bei gani? Igitoki nangahe? Karanga ni bei gani? Ikaranga nangahe? Kitumbua ni bei gani? Ibitumbura nangahe? Hanyuma tugende ku byambarwa. Kiato ni bei gani? Ibirato nangahe? Ni ukuvuga ngo ikirato nangahe canke viato mu bwishi. Mapapa ni bei gani? Ikambambiri nangahe? Radio ni bei gani? Iradio ni nangahe? Nyumba ni bei gani? Inzu nangahe? Gari ni bei gani? Modokari nangahe? Beskeri ni bei gani? Ikinga nangahe? Murumva rero bariko turabaza ibiciro by'ibintu. Ibiciro by'ibintu ni ukuvuga nagenda bisobanura mu Kirundi mwabyumvise, nk'uko nababwiye ikindi gihe tuzokwishura ibinyene, tuzokwishura inyishu y'ibinyene, ikindi gihe tuzosubira ku cigwa tuzokwishura inyishu y'ibinyene. Mukomeze kugira umwete wo kwiga, hanyuma bizobafasha muriko muradandaza canke mugiye gusuma, bizobafasha nk'abantu badandaza ivyo kurya, bizobafasha. Reka turabe kandi, ndiko ndabandanya cigwa. Ugiye kubaza, twabonyemwo inzu yo gupanga.
nyumba. Reka turabe, ugiye kurondera inzu yo gupanga, ugiye ahantu batazi igiswahili, urashitse usanze bavuga igiswahili, ucubaza uti nyumba hiyo ni bei gani? Iyo nzu nangahe? Wayumvise, nyumba hiyo ni bei gani? Canke ugiye kugura imodoka, ku bantu bavuga igiswahili, ucubaza uti gari hiyo ni bei gani? Canke ukabaza uti hiyo gari ni bei gani? Canke ari inzu ukabaza uti hiyo nyumba ni bei gani? Ni ukuvuga iyo modoka nangahe, iyo nzu nangahe. Nuko niko bigenda iyo umuntu ariko arabaza. Hanyuma rero bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, nagira ndabasabe kugira ngo umwe wese akomeze kwitwaririka kwiga igiswahili, kuko ndiko ndabona hari benshi bariko barakurikirana, nubwo bataraba benshi cyane. Mukomeze gukurikirana, kuko iyo abantu bariko barakurikirana turabibona hano ku rubuga. Rero mukomeze gukurikirana kugira ngo mukomeze kuba benshi. Ni ukuvuga ndamaze kuronka abigishwa barenga bashika 50 na rero ubu ukomeza kugira ngo dukwize amajana 4, 5 gushika ku 1000 biga igiswahili. Ivyo bizobafasha, kandi mukomeze guhereza n'abandi. Ushoboye guteresharja uzoteresharje, hanyuma urungikire n'abandi kugira ngo bige igiswahili, kandi mukomeze gucisha mu magrupe murimwo. Ayo magrupe nabo biga igiswahili. Rero murahawe ikaze, rero mwese muhawe ikaze ku rubuga rwa Vuga Yesu TV. Hacako vyinshi, hacako indirimbo, hacako ubutumwa bwiza, hacako intahe, hacako inyigisho z'ijambo ry'Imana, haracako inyigisho z'igiswahili. Mwese murahawe ikaze mukunda ibiganiro, kandi ndabasaba ndabinginga uwo ari we wese agerageze gushirako sabone, aho muzoba mumfashije kandi muzoba mungiriye neza. Ikindi ndabasaba ndabinginga kugira ngo mukomeze gusangiza benshi, aho muzoba mumfashije kandi muzoba munterereye. Ibi vyigwa turiko turiga, ahandi bavyiga batanga amafaranga, ariko hano nta mafaranga ndabarihisha. Ico ndabasaba ni ugushirako sabone, hanyuma no kuraba ibiganiro umwanya muremure. Nuko mukomeze kugira umugisha. Imana ibaheza igire, Imana ibagirire neza, igirire neza ibikorwa by'amaboko yanyu, ibagirire neza mu miryango yanyu, ibagirire neza mu byo mutunze, ibagirire neza mu bikorwa bya misi yose. Imana ikomeze kubahezagira. Murakoze. Mugire umugisha. Murumva komeje kubipfurije umugisha. Hanyuma ubukurikira ibi twize uyu munsi tuzobikoresha. Uyu munsi twariko turabaza, tuzobikoresha twishura nk'umuntu atubajije. Nivyo tuzokoresha ikindi gihe kizokurikira twishura ibibazo. Ni ukuvuga akarorero atubajije nk'aha twabonye ko viazi utamu ni bei gani. Aha nzoca nishura mvuga nti viazi utamu ni bei ya viazi utamu ni 2000 kwa kilo moja. Bei ya viazi utamu ni 2000 kwa kilo moja. Akona karorero. Ni ukuvuga ngo ibeyi y'ibijumba cyangwa ibijumbu ni 2000. Rero murahawe ikaze, ariko ndatanga karorero aho tuzobandanya, kuko bizogufasha wewe uzoba ugiye gusoma, hanyuma kandi bizogufasha